gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, dusigaje iminota 25. Gitabo c'ivyo ca kabiri c'ivyo ku ngoma 20 ku murongo wa 20. Haravuga ngo ingoma ya kabiri 20 haravuga ngo bukeye bwabo barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda, Yoshafati ahagarara ngaho aravuga ati, muntege amatwi yemwe Bayuda namwe ababa i Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, hama mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Turiko turiga ico twise imfatiro zo kwizera. Rumwe mu rufatiro rwo kwizera twabonye ko ari ukumvira, kandi twabonye neza ko ukumvira gufise intambuko zitatu. Intambuko ya mbere yo kumvira no kumvira ijwi ryo mu mutima canke conscience. Intambuko ya kabiri no kumvira abavyeyi Imana yagushize imbere kugira ngo bakurere. Hama intambuko ya gatatu no kumvira Imana biciye mu ijambo ryayo. Ubwo duherukana twarabonye icarico isobanuro rita kwizera Imana biduha gushikama. Tubona insiguro y'ijambo ryitwa gushikama, gukomera, guhagarara neza, gutegwa neza, kutarambigwa, kudacika intege, kudasubira inyuma n'ibindi. Mu gishingo cyo kwizera abavugishwa n'Imana bivyara gutsinda canke bivyara prosperite, twashoboye kubona ko ari gutunga, kuroranirwa, gushigwa hejuru, gutera imbere, gutotahara, kwagukigwa no guhezagirwa. Rero kwizera mu bavugishwa n'Imana twarabonye neza ko binyegejwemwo ibanga, kuko abavyeyi nibo banyegejwemwo umugisha w'abana. Kuko umugisha w'abana ntuba ikindi kintu abantu bashobora gukura handi. Umugisha w'abana ko twabonye neza ko ari ragi. Imana ishimwe cyane gose. Twarabonye la difference iri hagati y'ubuvugishwa nico bita umuvugishwa. Nico gituma twabonye neza ko umuvugishwa n'umuvyeyi n'umwungere. Dufatiye kuri Abikorinto ba mbere 13 kuri 1 kumanuka, twarabonye neza yuko umuvugishwa ari umuvyeyi. Ugerageje no kuraba Abanyefeso 4:9 gushika 12, twabonye neza yuko umugisha wa mbere Imana iha abana no kubatoranyiriza abavyeyi. Kuko sabana bitoranyiriza abavyeyi, uretse ko ivyo bintu bizoboneka mu gihe ciherezo. Paulo arabivuga neza mu gitabo ca Timoteyo, aravuga mu gihe ciherezo abantu benshi bazokwirobanirira abavugishwa bahwanye n'ivyifuzo vyayo, babigisha ibanye n'ivyifuzo vyayo. Urumva ko bazokwitoranyiriza abavugishwa, ariko nta numwe azokwitoranyiriza umuvyeyi. Twabonye neza yuko umugisha wa mbere Imana ishobora guha umwana no kumutoraniriza umuvyeyi. Kuko umwana ntiyitoraniriza abavyeyi, ahubwo n'Imana imutoraniriza abavyeyi. Kuko twarabibonye no muri Yohana 15:16 Yesu avuga ngo si mwebwe mwantoranije, ahubwo ni jewe nabatoranije, kandi abashiraho gena mugende murama imbuto, kandi imbuto zanyu zihoreho. Twarabibonye ko inzira yose umuntu yaciyemo kugira ngo yisange mu muryango witwa ishengero sico gihambaye cyane, ahubwo icagumije uwo muntu muri uwo muryango nico gikomeye cyane gose. Twarabonye inzira zitandukanye muri Luka 5:6 ingene Yesu yahamagaye Petero amukuye ku kiyaga. Hama kandi twarabonye Yohana 1:3-5 gushika 4:2. Tubona n'umurongo wa 43 gushika 51 igihe Yesu yakurikirwa n'abigishwa baraba Yohana umubatizi, n'igihe Yesu ubwiwe yabwiye Natanayeli. Turabona Natanayeli aja kurondera Filipo, turabona n'undi aja kurondera Petero. Ariko aba bose turabona ko ari inzira zitandukanye bisanze ku birenge vya Yesu. Ariko Yesu akonkiri wavuga ngo mwebwe, peu importe inzira kira muntu wese yazananyemwo, ariko si mwebwe mwantoranije, ni jewe nabatoranije. Kandi objectif ni nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi izo mbuto zanyu zigira iki? Zihoreho. Narababwiye itandukanye, nabwo ati umuntu ashobora gucanga akumva umuziki, yamara kumva umuziki akumva je mu rushengero akaca amata. Si umuziki wakuzanye, ni Imana yagutoranyirize kuba munsi y'ico kirere. Imana ishimwe cyane gose. Imana ishimwe cyane gose. Vestine arakano yavuze kari très important, yavuze ngo mu buzima
hari abantu twatungana bashobora ko bari mu yandi mashengero ariko uyu munsi bakiri babandi. Jewe ndashima Imana, igishobora kumarika la difference ku buzima bw'umuntu si shengero canke ikindi. Igishobora kumarika la difference no kuba mu kibanza Imana igushakamwe, no kuba mu kibanza co Imana igushakamo. Kuko iyo uri mu kibanza Imana itagushakamo nta mugisha iba yaragishizemo. Imana ishimwe cyane gose. Ariko iyo udekuvura ikibanza Imana igushakamo, iyo couverture ivyara umugisha ku buzima bw'iwawe. Ariko iyo ukomeza kwishishitira mu kibanza kitari gwawe urahakubitigwa, kuko nta provision Imana iba yarashize aho hantu. Kuko mubanze muvyibuke, Imana itangura gutanga vision imbere yo kwitanga provision. Igihe rero uri hanze y'ikirere Imana yagushize urashobora kuhakubitigwa. Nico gituma iyo wicaye mu kibanza kitari gwawe, abandi barashobora kubona ama exploit, abandi barashobora gushinga intara, ariko wewe ubandanya gukubitika. Nico gituma reka ndakubwiza ikintu ca mbere. Ikintu ca mbere gishobora kukwereka kuri mu kibanza kitari ciwawe, number 1, ntuba satisfait. Wama wumva wicarite itako rimwe umenga enjuru uzosanga waravuye muri ico kibanza. Ca kabiri, ugira amaso abona ibibi bituma uwama mu makritike, mu gihe abandi bafise amaso meza babona ibitangaza no twumiza Imana iriko irakorera ubuzima bwabo. Imana ishimwe cyane go, Imana ishimwe cyane go. Rero iyo uri mu kibanza kitari cigwawe urashobora kutaronka umugisha w'Imana, kuko muvyibuke si umuntu yitoranyiriza ikibanza, ni Imana imutoranyiriza ikibanza. Semeni amen, haleluya. Cyo gituma twarabonye inzira umuntu acamwe zose sizo zikonta. Igikonta ni imbaraga zakugumije aho hantu, kuko izo mbaraga zakugumije aho hantu zagutoranyirije iki isahani ishobora kuvamwo amateka y'ubuzima bwawe. Twarabonye kandi ko mu byo kwizera canke mu buryo bw'imwemu hari abantu b'ubwoko bubiri, ntimuvyibagire. Hariho ababwiriza. Selon 1 Corinthiens 4:15 haravuga ngo murafise ababarera benshi, ariko mu Congereza no mu Gifaransa ntibavuga baturera, bavuga aba instructeur. Turafise abantu batubwiriza, baduhanura, badushoboza, badutera intege. Abakorinto baravuga ngo barashobora kurenga 10,000, ariko baravuga ngo ntimufise abavyeyi benshi kubera ko mufise umuvyeyi umwe, ari jewe nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Twarabonye urwego rw'abarongozi b'amaserire, aba section, abashobora kurungika ijambo kuri WhatsApp rikadufasha, kuri Facebook, bose nabantu bashobora kudushoboza kuturera. Ariko nta muntu numwe agira umuvyeyi, agira abavyeyi benshi, kuko umuvyeyi numwe muri munsi turaza kubona Imana idushoboje igitangaza gikoreka kugira ngo umuntu acike umuvyeyi. Kandi twarabonye neza yuko umuvyeyi n'umuntu adasubirizwa. Umuvyeyi n'umuntu adasubirizwa kwandi w'agaciro, kuko ukubaho agaciro k'umuvyeyi ntigahagaze kuba umuvyeyi atanga, kuvyo umuvyeyi akora. Agaciro k'umuvyeyi gahagaze kuko ariho gusa, kubera yuko yexist, agaciro kiyo karahagije, kuko umuvyeyi ahari abana barakora bagahezagirwa, kubera ko hari imbaraga zihagaze mu gicu kiganje ikirere zishobora gutuma abana bahezagirwa, atari uko basenza amasengesho menshi, ari kubera ko ijuru ryemera ikirere barimwo. Imana ihabwa icubahiro cyane go. Rero abantu benshi muri mwebwe nimuze mwave mwibaza ngo muhezagirwa kubera ubwinshi bw'amasengesho musenga. Oya, abantu benshi ntabwo muhezagirwa kubera uburyo mukora cyane, kuko tunavyemeranye. Muze mugaragaze kuraba urugezo rw'imbaraga z'amasengesho yanyu, muzosanga ari ruto. Ariko nagira ndakubwire ngo igihe cyose Imana yemera ikirere itegeza kugishiramwo ibibeshaho abana, kuko tuvyemeranye mu gikiriza c'umuvyeyi harimo amaberebere. Umwana ntayaronka kubera ko azi konka cyane, kuko nta experience yo konka cyane ibaho. Ayaronka kubera ko yashize umunwa ku imoko, kubera ko ni provision Imana iba yarashize ngaho kugira ngo umwana agendere mu mugisha. Imana ishima cyane go. Mose ari ku musozi, kubera ko ari ku musozi, Aroni nawe uri bakamufata amaboko hasi, baranesha batazi impamvu banesheje. Muvyibuke, ariko igihe amanuye amaboko hasi baraneshwa batazi impamvu, kubera ko Mose ari ku musozi hasi bararonka intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Putahura kino kintu, ukubaho kw'abana mu guhezagirwa ni existence. N'abarundi bare yamaze ngo aho umuvyeyi yinjiye ni nk'umuryango uhavuye, ico gimbe ica yinjira.
cyo gituma twarabibonye rero umuvyeyi nakadasubirizwa isi y'imwe twarabibonye ko nta mwana ashobora kubaho adafise abavyeyi, ariko abavyeyi barashobora kubaho badafise abana. Niyo twagarukirije kubera ko mu mwana nta mbuto afise zo kuvyara abavyeyi, ariko mu muvyeyi arafise imbuto zo kuvyara abana. Kandi generation en generation, Imana ishime cyane go, twarabonye igihe umwana yicomoye ku muvyeyi, Imana iha umuvyeyi amahirwe mashasha yo gushobora kuvyara abana. Naranababwiye ati nico gituma rimwe na rimwe n'abaduhemukira, iyo ukomeye ugasirimonta ayo maepreve, uzosanga Imana yarasuye kugira iki, yarasuye kuguha abandi bana batandukanye mu buzima. Ariko umwana iyo atakaje umuvyeyi, narabahaye akaroko mu buryo bw'umubiri, jewe ndi Miburo, hejuru y'uwanje no musi y'uwanje hari abana batakiriho, ariko abo bana musi y'uwanje kuko jewe ndi mu wa gatandatu, ariko umwana wa gatanu ntawe uhari, n'umwana ankurikira ntawe uhari, ariko Nyandwi ntawe uhari, Minani arahari, Nyabenda gutyo. Kandi musi wa gatanu ntawe uhari, ariko musi yabo barahari. Kandi igihe abavyeyi batakaje abana baragize amahirwe kurushizaho kuronka abandi bana, ariko jewe igihe natakaje abavyeyi byari biheze. Papa na mama barapfuye ntibagihari, kugeza na bugingo n'ubu sindaronka undi muvyeyi. Ego canke wowe, bera umwana atakaje umuvyeyi babiheze, ariko umuvyeyi atakaje abana kubera ko muri wafise imbuto zo kuvyara abandi bana generation en generation arabavyara. Nico gituma ikibi cyambere mu buzima ni imbaraga mbi zikudekonekta n'umuvyeyi. Reka ndabahe preve, uro turasuye gutangura ibijanye n'uyu munsi. Ndashaka tuzingurure Yohana igice ca 10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ndashaka gushimangira kino kintu, imbaraga ufite umuvyeyi ntasubirizwa. Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 10 ku murongo wa 16. Munyarukije aravuga ngo jewe mfise n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje. Umviriza rero, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Uyu ni Yesu abivuga. Yesu ahagaze mu rwego, ni Yohana 10:16. Uyu ni Yesu abivuga. Aravuga Yesu papa umwungere, aravuga ngo ndafise abandi bana batari abo muri uru rugo, birakwiye ko ndabaje imbere. Ryari bazokumva ijwi ryanje hirya ejo hama babe umukuku umwe ufise umwungere umwe. Ariko mubanze mutahure, nimba Yesu nka papa ariko aravuga aya majambo ngo arafise abandi bana hanze bashobora kuzokumva ijwi ryiwe bagategwa mu mukuku, hakaba umukuku umwe n'intama imwe, umukuku umwe n'umwungere umwe, tuvyemeranye nta mwana ashobora kuvuga rino jambo avuga ngo ndafise abavyeyi benshi batari muri urugo, ngo nabo nyene nzobahamagara babe ngaha kugira ngo habe umukuku umwe n'abavyeyi bamwe. Ntibikunda. Ufise droit yonyene kuvugira ijambo ninde? Ufise droit kuvugira ijambo n'umuvyeyi. Ni Yesu wenyene bango ndafise izindi ntama nyinshi, kandi izi ntama nazo nzozihamagara haboneka umukuku umwe, kubera yuko abo bana bamaze kuja hamwe, hama ndababere umukuku umwe urimo intama nyinshi, ariko kandi zirongogwe n'umuvyeyi umwe, kubera ko umuvyeyi niwe afise kapasite yo kuvyara abana, sabana bafise kapasite yo kuvyara umuvyeyi. Imana ishima cyane gose. Bisigura ngo no Imana itoraniriza abana kugira iki? Kugira ngo bashobore kuronka umuvyeyi. Igitangaza rero, akandi gapo, igitangaza gikoreka kugira ngo umuntu acike umuvyeyi. Mubanze mutahure, sabana batoranya umuvyeyi, oya, ni Imana itoranya umuvyeyi. Kandi kugira ngo umuntu acike umuvyeyi hari gitangaza kiba cakoretse rero. Iki gitangaza gikoreka kugira ngo umuntu acike umuvyeyi nico ngiye kubereka kuri uyu munsi. Example iri simple. Umukobwa wese iyo amaze gukura aba afise ikintu citwa ibere canke amabere. Isabaga bene data, ariko mugerageje kuraba muri ayo mabere nta kintu na kimwe kiba kirimwo. Mu gikiriza ciwe nta kintu na kimwe kiba kirimwo. Iyo umuntu ateye intambuko agashaka canke akarongogwa agafonda urugo, hama
akibungenga. Iyo amaze kwibungenga haba hari ibyizigiro yuko umwana azoza. Ni muri ico gihe Imana itangura gukora igitangaza, igatangura kurema amaberebere mu gikiriza. Amaberebere ntaza iyo atagitangaza c'umwana kimaze kuremekera mu nda. Kirumvikanaga bene data? Iyo umukobwa afise imyaka 18 canke 20, ariko igitangaza kigakoreka indi kinjira mwo, imbanyi ikinjira, ico gihe igitangaza c'Imana kica gitangura guformira amaberebere azobeshaho canke azokonkesha wa mwana. Ico gitangaza niyo umukobwa yoba atararongorwa akagira imyaka 40, ntikiremeka. Kizoremeka ryari? Igihe yibungenze. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bisigura ngo ico gitangaza c'amaberebere kiza kwitegurira umwana azovuka kugira ngo yonswe muri ico gikiriza. Aho rero niko habere gitangaza igihe Imana ihamagaye umuntu ikamuha iyerekwa. Iyo imaze kumuyerekwa ikarimusigira amavuta, ikarimutoranyiriza, automatically iyo imuhaye kubaka ikintu ikimuremera mu gikiriza cyo mu buryo bw'impwemu, amaberebere azokonsa abana Imana izomuha. Imana ishima cyane gose. Automatically amaberebere. Taura kino kintu rero, munyumvirize neza. Aha niyo mutegeza gutahura. Uyu munsi iyo ufise umwana wavyaye, yewe niyo vyoba vyagenze gute, ntugira amaberebere, ntushobora gufata umugore mugenzi wawe ngo nyonkereze uyu mwana. Birabaho bene data. Bisigura iki? Umwana n'uwumwe, nubwo bavuga ngo umwana n'uw'igihugu. N'uw'igihugu ariko ibimubeshaho biba biri connect canke incline mu muntu umwe. Ni nayo mpamvu absence y'amaberebere twifashisha amafyufyu. Ariko nubwo umwana anyoye amafyufyu ntabasangiwe n'inka. Nyina wiwe ntaba yaramuvyaranye n'inka. Oya, aba yaramuvyaye mu gikiriza ciwe ari amaberebere. Nico gituma Taura kino kintu umuntu wese agira amagara meze mu buryo bw'impwemu bivanye n'amaberebere ari karonka. Sahantu hose Imana yagushize ushobora konka amaberebere. Nico gituma reka ndakubwiza ukuri, ukazoba umuntu wemerera n'importe iki kukurambika kwibiganza. Hari igihe azogushira mu buzima afise, kuko ibiganza bidetermina transfer y'ubuzima umuntu afise mu buzima bwiwe. Iyo urambitse ko ikiganza no umuntu afise abadayimoni, abakurunzemwe abadayimoni. Imana ishima cyane gose. Nico gutuma Taura kino kintu umuntu arashobora guhagarara nga. Iyo pastor atarwe karigisha nga, hamagagara nashaka rebereo na bonke, abarika aratanga amafyufyu, ari absence yo muvyeyi. Imana ishima cyane gose. Kubera iki gikiriza cyo mu buryo bw'impwemu, Imana nishobora gupermeta guha umuntu yonka ibikiriza 10 nibibaho. Umuntu yonka igikiriza kimwe, ni naco gutuma uzugerageze kuraba. Imana ipermeta ko abana bonka amaberebere kugira ngo babe bien attaché n'abavyeyi. Ama emotion, ibikiri bikubwenge, ni naco gutuma uzosanga abana benshi kubera ko bonka amaberebere ya bamama babo, uzosanga bakunda ba mama cyane kurusha abapapa. Twege ba papa benshi uzosanga ari ba Yosefu umurezi. Nabonye muri Tanzania umuntu yanditse ku ikamyo yiwe aravuga ngo nafanya kazi ngumu ya kuchosha ili ni walishe wanangu, wakija kula wanashiba, waanze kuimba nani kama mama. Nkora kazi karuhije kugira ngo ngaburira abana banje, nibamara kurya bagahaga bace batangura kuririmba ngo ninda ameze nka mama. Ico gitangaza gusa c'amezi 9 cyaradukoreye amahane. Twebwe twari twiremetse mama, twiremeka n'uwo mwana kugeza azanye ubwanwa, ariko bagomba ari nani kama. Kubera iki? Twatuberebere bonka, twatumye ubuzima bwa mama babubwinjiramo fasile makurusha twebwe. Yego canke oya. Nico gituma igikiriza cyo mu buryo bw'impwemu gihesha amahirwe umwana kwinjirana n'umuvyeyi wiwe kugira ngo ashobore kwakira ubuzima bw'Imana Imana yarongitse mu muvyeyi. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Hari umuntu ari karanyumva. Cyo gituma ico gitangaza, nico gituma mubanze mutawure bene data, ishengero si asberi.
association sans but lucratif. Oya, ni leta ibihindura ivyo bintu kugira ngo abanze ko amatora haboneke representant, secrétaire général n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu uzosanga n'amashengero menshi yarabiparanganije. Uyu munsi representant regale baramusengera. Representant regale bakamusengera nawe akaca mu intebe mu mapa. No, representant regale si umuhamagaro. Representant regale n'amashuri ashobora gutuma userukira ishengero imbere y'amategeko, imbere ya leta. Ibirirondera, ariko ntabwo bisaba umuhamagaro, bisaba capacité gusa. Hama kugira ngo twuzuze ibi bintu tuje muri leta, hama ikacicika association y'ibikorwa vyemezwa n'inama ya bose bongo. Ivyo ni imbere ya leta, ariko vrai sens y'ishengero, ishengero n'umuryango, kandi umuryango ugizwe n'ibintu bibiri: abavyeyi, abana. Ivyo nivyo biriko birasambura amashengero mwisi, kandi dushobora kuvyeshapa kuko leta itwemera iciye muri iyo nzira. Nimba hari ikintu kibi cambere uyu munsi ko kirasambura amashengero, ni ikintu citwa representant legal. Ivyo nanje vyarashoye kunshikira umunsi umwe twigeze gutora representant legal après deux semaines prise d'acte isohotse, acaraza ramwe ngo pasteur ngo harageze kumpezagira. Sa subiramo numva harageze ko ngira iki? Mezagire ngo kubera ko ngo etre representant legal ngo c'est automatiquement devenir pasteur cyprien. Inde yakubeshe. Ibyo nivyo biko biratera intambara zikomeye cyane gose. Kubera iki? Kuba representant legal ndugu yangu ni ibijanye n'amategeko, ariko indani mwishengero, ishengero ntabwo rirongorwa n'amategeko, ishengero rirongorwa n'amavuta. Imana ishimwe cyane gose. Muze munaga turaza amashengero menshi muri iki gisagara ca Bujumbura yarafise n'abantu barenga 2500, ariko umunsi umwe haba imvurungano kubera ba representant legal baba pastor bagasohoka. Uyu munsi usanga atabantu 200 bakiriye, kuko ikigumiza abantu mu rushengero c'est l'onction Imana yashize ku muntu. Imana ishimwe cyane gose. Cyo gituma reka ndababwiza ukuri, ni ibintu abantu benshi badakunda kuvuga, mais ni vérité. Uyu munsi mwese muri hano mukurikira Yesu, si sawa? Ariko nagira ndabwire ngo Yesu mumukurikira indirectement. Uwa mbere mwabanje gukurikira ni jewe. Ego canke oyi. Uko bigoma ngurazi ijambo rya pastor. Yesu yampaye ijambo kugira ngo ndakumatanye. Je nanje igikorwa canje niki rero. Sinca nemera kunkurikira. Ca mpindukira nkakwinjizanya na Yesu. Imana ishimwe cyane gose. Ca mpindukira nkakwinjizanya na Yesu kugira ngo ubuzima bwawe utabwubakira kuri jewe, ariko ubuzima bwubakira kuri Yesu Kristo yapfuye akazuka, kuko niwe yacunguye ubuzima bwiwawe. Ariko urwego rwa mbere biravye uzosanga uri kurakurikira pasteur Jean Miburo na Paulo yarabivuze ngo ni munyigane kuko nanje nigana Kristo. Murabitahura agashengero ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nico gituma rero kenshi mu buzima nawe ugiye mbona abantu iyo ndiko ndigisha ubusabane canke lien iri hagati y'umwana na se, narabibonye ibetangabo kenshi abantu bakaca baja kuri state bakandika rya jambo riri muri Matayo ngo urumva ngo ntiyakagira umuntu n'umwe yo mwisi mwitaso. Oya, genda gahoro kwanza. Urazi impamvu kuye kugenda gahoro? Nta verse imwe yubakwa ko doctrine. Soma Bibiliya uzosanga yari verse imwe. Yesu yavuze ngo ntiyakagira umuntu wo mwisi mwitiki mwitaso, ni verse muri Matayo. Abantu bakaca bayikubita kuri state. Umviriza, reka ndakubwire, mbwirira mugenzi wawe kuko hari ico shaka kukwigisha. Mugati genda gahoro. Genda gahoro. Kubera ko kuye kugenda gahoro, verse imwe ntihagije ko yubakwa ko doctrine. Ndashaka ndastuzingura turabibiri. Mbega uyu muntu yabivuze we yarakoresheje terme y'abana cyane. Ndashaka tuje muri Bibiliya. Ndiko nkoresha iminota isaha iri hari inyuma. Ndashaka tuzingure Yohana 21. Yohana, kandi mwese muzingurure ndabasavye. Ku murongo wa 4 no wa 5. Yohana 21. Mwahageze? Haravanga umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arababaza, bana hari ico kujya mufise? Batoya. Aha Yesu yari hehe bene data? Yari mwisi, yari mwijuru. Omwe muribuka ko ari mwisi, yari umuntu asizwa amavuta n'uhoraho, ariyo mpamvu yitwa Kristo. Erega Kristo bisigura oranjwe amavuta n'Imana ngo acungura bari mwisi. Kristo ntago bisobanura Imana. Kristo bisigura uwasizwa amavuta n'Imana kugira ngo acungure. Murabitahuraga bene data? None ari mwisi abigishwa biwe ntibari bamuzi nka mwarimu. Ariko raba Yesu ahagaze ku musenyi arababwira ngo bana hari ivyo kujya mwaronse.
batoya ati terera iburyo. None ikibazo gihagaze nga kubera ko bise abandi abana ari bavuze ngo ntihagire umuntu wo mwisi muzokwita so. Why? Nico gutuma imbere yo kuvuga ikintu banza kwanza ukomprene context yavugiye mu ico kintu. Abantu bakundaga text ariko ntibakunda context. Nico gutuma mu buzi umusome verse imwe urashobora kubaka ivyizegwa bitari ivyo. Reka turabe ihishurirwa. Mwese muremera ko Paulo ari we yahawe iyerekwa n'ihishurirwa ry'urufatiro rw'ishengero. None siwe yavuze ngo ndaza umuntu yagiye mu ijuru rya gatatu nimba ari mu mubiri nimba ari mu mwemu ntavyonzi ngo ariko ngo ahishurirwa amabanga komeye cyane gose y'ishengero. Doctrine de l'église yazanywe na Yesu ariko tubanze tubitahure yahishuwe na Paulo. Zingura Bibiliya yawe undabire 1 Timote 1 Timoteyo wa mbere 1 Timote 1 Cheta cha mbere cha Timoteyo rimwe gushika ku murongo wa kabiri. Paulo intumwa ya Yesu Kristo nkuko vyagezwe n'Imana umukiza wacu na Yesu Kristo ivyizigiro vyacu, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanje nyakuri mu kwizera. Umwana wanje nyakuri mu kwizera, ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wewe biva ku Mana data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Paulo yari hehe? Yari mwisi yari mwijuru? Oya, turiko turaganira ari mwisi yari mwijuru. None kubereka bango ndakwandikiye mwana wanje Timoteyo umwana wanje nyakuri. N'abana hariyo dimension y'abana bene data. Hariyo dimension y'abana. Ndakwandikiye Timoteyo mwana wanje nyakuri. Ese choma nawe ukaba umwana nyakuri mu izina rya Yesu Kristo. Aho pasitora ashobora gupfukama agasengera Mana, ndasengeye naka umwana wanje nyakuri. Muyandi majambo afise ADN ego ariko yatwaye umutima wase. Hari abana bafise ADN ariko batatwaye umutima wase. Birabaho ntibibaho. Nituvukana n'abana batitwaretse ivy'umuryango kandi dusangiye amaraso. Twe wacu turabafise mu mbabarire. Cyenda vugana n'umuntu yacomotse rashobora gukubita n'imyaka 2 tutazi yari. Rero wibaza ko ari kivyago yavyawe n'amaraso ya papa. Ni mwene Gerevazi nyano ariko the heart of a family ntiyigeze ayitwara. Meme spirituellement hari abantu bafise ADN y'ishengero irembo ry'intama ariko batigeze batwara umutima w'umuvyeyi. Biragoye kuvuga meni verite. Murabitahuraga bene data. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka tubandanye gato imbega umwanya. De Timote. Cyo duhereza ngaha nta kundi. De Timote rimwe ku murongo wa mbere gushika ku wa kabiri. Paulo intumwa ya Yesu Kristo nkuko Imana yagombye, intumwa yo kuvuga isezerano ry'ubugingo borega muri Kristo Yesu. Ndakwandikiye Timoteyo, umviriza, umwana wanje nkunda. Glory. Ubwa mbere yavuze ngo umwana wanje nyaki. Ariko ubu navuga ngo umwana wanje beloved son. Ndakwandikiye Timoteyo, ni dimension si dimension. Turabona dimension numero 1 Timoteyo ni umwana wanje nkunda nyakuri. Ariko turabona ko yarenganye kuba umwana wanje nyakuri. Aba umwana wanje nkunda. Haleluya. Nahanye narekara musengera ngo ubuntu bw'Imana bubane nawe ubane nawe. Nico gutuma tawura kino kintu bavukanye banje ibi bitwereka iki nk'abantu b'Imana, bitwereka ko hariyo dimension zitandukanye z'imigenderanire y'abana. Hariho dimension canke intambuka inzego zitandukanye z'imigenderanire y'abana. Nico gutuma umwana wese ategeza kwimenyereza gukiritiva imigenderanire muri dimension zitandukanye. Turabona urwego rwa mbere umwana wa nyakuri, ariko turabona urwego rwa kabiri umwana akundwa, beloved son, umwana akunda. Kandi mugerageze kuraba mbega iri jambo rya mbere muraza aho rifitanye isano. Usomye Matthieu 3 verset 16 guhera kuri 13 gushika kuri 19 uraza gusanga Imana igihe Yesu yaje kubatizwa na Yohana mu ruzi Yorodani,
amaze kubatizwa. Mwari muzi neza ko ijuru ryugurutse, mpwemu yaraza mu ishusho y'inuma. Muravyibuka? Ijwi ryavuye mu ijuru ryavuze iki? Uyu n'umwana wanje nkunda, nimumwumvire. Gerageza urabe na Timoteyo rero, mu mutima wa Paulo sero Imana yaramaze kurengana urwego rwo kuba umwana nyakuri, afise ADN gusa, ashika ku rwego rwo kuba umukundwa, akunzwe cyane. Aha rero kuba umwana w'ukuri no kuba umwana akundwa hari intambuko. Umwana nyakuri n'umwana witwa amaraso yawe, yego canyo. Ugaragaze kuraba mu muryango umwana akundwa, ntibihagaze kuri ADN, bihagaze ku bikorwa vyiwe, bihagaze ku nyifato, bihagaze ku mutima wiwe. Uzurabe umwana muhiri wawe, sinzi ko namwe bibashikira. Umwana hari abana muhiri wawe bose urabakunda kuri dimension imwe, ariko utwatitide twabo turashobora gutuma umutima wimatanya numwe kurusha abandi. Akantu shika muhira kakaza papa yambi kaja kicara ngo papa ndagukura ibirato, kakagukura ibirato nikandambira. Ako kantu uzosanga ka beneficia n'ifana wasize. Ego canke oya. Ako kantu usanga ka beneficia n'inyama wasize ku meza. Kuko ni usize utuntu usanga ari we naka kakacagaza kwera iki? Uburyo kari bien attaché mu nyifato yako irashobora gutuma karonka umugisha wo hafi semeni ya mina. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ahano haba abamaze kubimbwira n'abatamaze kubimbwira. Ibihe tangabo kenshi igihe wakoze ikintu ikanezereza umutima wanyu nka kwatura ko jambo wararibonye. Ibi ndakubwiye ukuri, igihe cyose wanejereje umutima wanyu nta turi jambo ku buzima bw'iwawe, warahuye n'igitangaza mu buzima bw'iwawe, kubera ko ijuru riba ryiteguye guhezagira, ariko cyane cyane umuntu yashikiriye umutima w'umuvyeyi. Asifiwe Yesu. Ibi bintu abantu bafata minenegwe, ariko si minenegwe, ni verite. Ijuru riracunze ukora ku mutima kugira ngo rishobore kurekura umugisha uciye kuri uwo muntu. Benshi no ba microphone mwobivuga nubwo benshi mutarabishingira intahe. Kubera iki? Hari bitangaza vyinyegeje muri iyo nzira. Nico gutuma muze magarageze kura. Reka nanababwiza ukuri, hari n'abantu benshi no bahana microphone nga mwovuga ati narigeze kubabaza umutima w'umuvyeyi ndarya ingaruka. Kuko ndabasinda babesha, hari n'abantu duharira Imana ntibaharire. Ikavuga ati pasteur wowe urakoze, wakoze uruhara rw'iwawe, ariko jewe nzomudiha kubera ko. Biranagoye kuvuga bino bintu, ariko ni verite. Kuko guharira ubuhejeje uruhara rwawe, ariko guharira ntibibuza Imana gukora uruhara rwayo. Amen. Umwanya reka tugarukirize ngaha, kubera ko benshi bene data bari mu ibarabara. Tugarukirize ngaha. Ku munsi wa Mungu tuzorabira hamwe ubwoko butandukanye bw'imigenderanire hagati y'umwana na se mwishengero, ubwoko butandukanye bw'imigenderanire. Mana ishimwe cyane gose. Ariko kuri nivo y'abana ndika bigaratiya 4:19 naho nyene ugenda uhasome witonze. Umwami Imana guha umugisha. Narivuze ngo umwami Imana guha umugisha. Ndashaka wemere, fata gahunda yo kuba umwana mu mutima wawe. Ati j'accepte kuba umwana, kuko ni decision utegeza gufata mu buzima bw'iwawe. Hama nzoca ndabereka ninyi ku munsi wa Mungu muze mudufashe mwakira intahe zibiri gusa, kuko zibiri zirakwiye dimanche kugira ngo turonka akanya ko kuganira ijambo ry'Imana. Ariko twakira intahe zingahe? Zibiri, kubera ko turi mu gihe c'intahe. Abantu b'Imana bazokomeza bagenda bazishinga kandi bizobara amahoro. Sawa, kuko nazo ntidukwiye kuzireka, kuko ziratera intege mu kwizera. Sivyo gabene data? Hari abantu kwizera, abantu muri ko mudushingira intahe, muvyumve ko hari igikorwa kidasanzwe muri ko murakora, kuko hari abantu bariko barazamuka mu kwizera. Hari abantu bariko bararengana urwego rw'ivyo basoma muri Bibiliya, bagasoma Bibiliya muri mwebwe. None kumva ko Samson na Vestine baronse inzu bice muri ya masengesho no kwatura, none uyu munsi twatuye ijambo ntidufise aho tubikura. Ega twarenganye urwego rwa Bibiliya, turafise bene data batuye ijambo rero bakorera, natwe turyatuye rizodukorera mu izina rya Yesu. Iyo amen yawe ni y'uburyajya canke ni yawe?
tuko turaterwa intege mu rwego rukomeye cyane. Nyemera rero hagarare ku maguru yawe. Irembo